guhangana n'ibibazo bwa mbere gusura kuraba igasubiramo ingene amafaranga ava ingene vyogenda turetse mu gihugu hagati amakora tugeza gutangwa kandi nabo nyine bakaraba ubutungane bw'amakora ntagira abantu baguma baturunka ubushuma kora bidakenewe ntagira abantu baguma batunga umurengera mbwayo makora yabo batari ko barabira kwa makora ibintu byinshi babita ubutungane mu makora aho kugira bagwize ko abantu batanga amakori banogiwe batabona nini n'ugwanya ubwo busuma n'iki n'ubunyonyezi butuma n'abantu batanga amakori babona yuko bengo bayatanze naheza ngo bagaruke ko mu bintu biterambere aho ni mu gihugu hagati tujya no hanya turati mbega n'ubuhe buryo tworondera bwihuta kugira igihugu cyacu gisanasana ucuraba igishoboka ni ifashanyo canke ayandi madeni wakayo hanze canke kurondera ababwiza tunga bijije imitaha canke kurondera ababwiza tunga bagufasha mu biterambere nye bita partenariat public privé canke aba diaspora abarundi abari hanze wakati turifise tuza kugira kurangura imigambi y'iterambere mu Burundi ariho tuge dukaraba uko ico cose kirafise ico gisaba ari imfashanyo murabizi birasaba intwari bereye no gushora kujera neza ayo mafaranga nabyo by'agateka kazira duratwuma iyo rero nayikuraniye muri ico gihe mvaka bya byanze hari ibyo bitabyo by'amadeni n'abantu bashobora ati capacity yo kwiramburusa niyi uko hari amadeni ashobora gutangwa n'ibihugu hari amadeni ashobora gutangwa n'amashiraga mpuzamakungu abona amadeni atangwa n'amasoko y'amafaranga ayo no sokoze baratuti idone ekonomi yawe iritunganije neza intwari bereye hari ku buryo dushobora kwimira ko tuzoyaronka nyene numva ni hore tseza kwitegura hari nakugira abagwiza tunga bazana imitaha bashobora mbega intwari beira hari abagwiza tunga barakingiwe icyo bita environnement des affaires ubutungane burakingira abantu amategeko arakingira abantu kandi niba bavuze ati amategeko arahari bari mbega ujya mu cyo mwico gihugu hari muka gukurikiza amategeko kuko si ukwandika abantu ko ngo wanditse mufise critère gukurikiza ivyanditse irigi by'abantu barabimenya barashoboza mu gihugu kamya tuti atijya gihugu kanaka naho uzobona bijya vyanditse ntaco bivuze ushitse hari ibindi ugasanga hariho ubudasa hagati ico bita politique formelle ivyanditse na politique informelle ibikogwa iyo rero abantu ko baravuga iterambere ngo rya environnement des affaires baca barangwa amakode yasinywe ivyo barabeza bakavuga birakurikizwa namwe camiga mundi murako dufise umwuka ico bita culture yo gukurikiza ivyanditse aho naho nyine haracari agahaza ivyo rero vyose ifatanye gutyo onyi ingone ziba zihari niya partenariat public privé nayihera nyine partenariat public privé ikiza cayo kenshi nuko ico kintu wifuza uco kibona ari barabara ucuribona kandi kumbere rikubye ko umupiva ari umuntu akomeye azi gukora ibintu mugiye biciye mu mafaranga bikabanza guca mu minwe y'abantu bamwe ayo mafaranga acibaka ko muri barabara ridakomeye cyangwa akanyuruzwa nico gituma rero hari ibihugu byinshi byagiye muri ivyo bya partenariat public privé ugasanga ivy'ama infrastructure biriko bisumbuye leta rero ufatira kuri izo nzira zose muga bikamenya imwe yose kwifise ibisabwa ivyo bisabwa rero nta kundi bishyirwa mu ngiro